Reka nsubire ndabahe ikaze inshuti banywanyi bacu mwumviriza ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Iteka umunezero no gusubira kubana namwe amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri iyi Burundi News TV. Reka ndaguhe ikaze inshuti munywanyi wacu kuri wumviriza ibiganiro vyacu uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze inshuti munywanyi wacu kuri wumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri iri genekerezo tukaba tugarutse tugushitse amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira n'ibintu bikomeye cane mu gihugu cacu c'u Burundi, ibijanye n'amagara y'uwahora ari umushikiranganje wa mbere Generale Arengiyome Bunyoni. Reka ndagukengurukire cane inshuti munywanyi kuri uriko wumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi, abatwumviriza muherereye mu karere k'ibiyaga binini, namwe muherereye mu bihugu vy'ibibanyi, turabaye ikaze muri aya makuru yacu tubashikiriza tuyatambukije kuri imbonesha kuri imwe rudende ya Burundi News TV, n'amakuru avugwa mu bisata bitandukanye vy'igihugu, igisata ca politiki, umutekano n'agateka ka zina muntu. Reka ingingo nkuru tuzitangurire ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikirana none mu gihugu c'u Burundi. General Arengiyome Bunyoni kuri ubu ngubu inkuru inezereje cane abaryango biwe, nk'uko twabihawe namwe mu baryango biwe baturungikiye isanamu, aho General Arengiyome Bunyoni ubu ngubu ari Dubai, nyuma yuko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira twaronse mw'ibanga ntangere turi bashikirize ico gihugu. Nanone turaza kubigaruka ko amakuru ava mw'ibanga ntangere arahejeje kudushikira. Umukuru w'igihugu nyiricubahiro Major Evariste Ndayishimiye arabivuga ko ici ni nyuma yuko ubugambanyi buteye ubwoba bwibonekeje mu gihugu cacu c'u Burundi. Generale Arengiyome Bunyoni ni igihangange gikomeye cane atamutegetsi yosubira kumuvuga ko ibintu vyinshi cane, ko vyibonekeje ko Generale Arengiyome Bunyoni n'ubutegetsi yabutembagaza nyuma yo gusohorwa ibohero n'igisirikare gicungera ibiro vy'umukuru w'igihugu, ariko bamwe batatahuye ikambi ico gisirikare cavuyemwo. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu akomeye cane ahejeje kudushikira. Generale Arengiyome Bunyoni kuri izi saha ariko aravuga ko yoba ari mu gihugu ca Dubai, nk'uko abaryango biwe bahejeje kurungika isanamu iriko irarikoroza mu gihugu c'u Burundi. Ubuhinga ngurukana bumenyi butandukanye nabo birahejeje gushika, n'amakuru akomeye cane muba mwatohorejwe n'umugwi w'abamenyesha amakuru akomeye cane akorera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka nizere ko wahejeje gupyonda ijambo sabone kuri wowe utarabikora, aka niko karyo ndagusaba umanuke musi y'iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Mwarumvirije umugambo ukomeye cane ko General Arengiyome Bunyoni yagirizwe ikindi caha, ni nyuma yuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi batahuye ko yoba yarungitswe n'umukuru w'igihugu, nyuma yuko yanse ko General Arengiyome Bunyoni abwira Inkuru nziza amabanga akomeye cane yuwishe umuhisi Petero Nkurunziza. Vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu, nk'uko tubandanya tuyabashikiriza kuri iyi mboneshakure imwe rudende ya Burundi News TV. Reka nizere ko uriko wumviriza ibiganiro vyacu umeze neza, amakuru akomeye cane. Mwarumvirije ko na General Prime niyo ngabo yoba ari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi, haravugwa ko umuntu wenyene ari kumwe n'umukuru w'igihugu ahari. Kuri ubu ngubu bivugwa ko ari Rivendira ko buca batazira ndakugarika yoba asigaranye n'umukuru w'igihugu. Ivyo vyose reka tugaruke tubigushikiriza mu makuru akomeye cane ahejeje kudushikira, ni nyuma yuko
umupastori akomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuri ubu ngubu bagiye gutabwa mu mvuto nyuma yo gushigikira uwahoze ari umushikiranganje wa mbere generale Bunyoni imbere y'abanyagihugu benshi cyane bari bateraniye mu ishengero. Ivyo byose turaza kubigaruka ko amakoraniro yoba yakozwe n'uwo mupastori, turabigaruka ko kuri ubu ngubu aratabwa mu mvuto, umukuru w'igihugu afashe ingingo ikomeye cyane, turabigaruka ko nta hantu na hamwe woja kure ngo ubabare ngo Imana ishobore kunanirwa kuhagukura. ntaho kwera, ntaho nabonye, nta marira nabonye itahoza, n'agahinda nabonye itamara, nta gikomere na kimwe itomora. Yesu arashoboye. Haleluya! Niko Jessica aririmbye ngo nta marira namwe yabonye Imana idashobora guhoza, nta gahinda itomara, ngo nta n'igikomere na kimwe Imana itoshobora kukiza. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Bantu b'Imana, ntimuhage nabi ngo agahimbo kabibagize ibihe bibi mwababarijwemwe. Iyo mutahabona Imana nuno munsi muba mugifutanye. Uko nukuri. Imana ishimwe cyane. Wanasifiwe. Wibuka inzara washonje, wibuka agasuzuguro wasuzuguwe, wibuka impeshi y'amajambo. Uzi ko hari umuntu bavuga ukamenga ari mu mpeshi y'ivyo bamuvuga amajambo. Abantu bakakuvuga bakakwambara ukamenga nico bahembekwa, kandi mwebwe murimo gende muvuga abantu, ariko mureke ivyo bintu. Imana ishimwe cyane. Amen. Ariko iyo bakuvuze bahagutazira n'amazina atari ajanye n'ibihe bibi uri kuracamo, ugenda uvyandika ahantu pembeni. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kugira ngo ivyo bihe nivyamara guhinduka, abantu bagusuzuguye, abantu bakwise kuri imbwa atamurizo n'ubwoya bakubonanye, bakaguhebuza bakavuga ko atacu uzova muzopfa nabi iki niki. Nkunda Imana. Hari igihe babandi nyene bakwita ya mazina, iyo Imana ihagaze guhindura nibo nyene ikoresha mu kwita amashasha. Ukumva umuntu arenga yakwise ngo muzehe, ni naka bivuze ko ndi muzehe. Ngavuga uti bamana uzi guhindura ibi. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Wibuke abantu benshi baribagira. Iyo watebye kuvyara bakwita ingumba, imyaka 2, 3, 4 bakazabona wa gatanu usituye amahasa, Imana igashira igipfundikizo ku minwa yabo bagahora basubira kuvuga iki. Abawe bavutse mu nyuma bagakura neza gusumba babo bavutse kare, bakagira indero, bagira amagara meza, bakazovamo ikintu gikomeye. Abagutweze ngo watebye kuvyara ababo bari kuropora. Imana dufashe. Imana dufashe. Haleluya. Kubaho ibihe by'amarira, ukabihe ibihe by'agahinda, ukabamwe ibihe byo gukomereka gusa, ibyo benshi barabibayemo. Mugabe kibabaje ni kimwe, nuko Imana yibakijije bakabura ishimwe bayizanira, bagatangura kwibona ubwabo. Ariko hari ibihe abantu baba mugasanga babaho ibihe byo kwitangira amatama, byo kuraza umutwe mu biganza, bitsa umutima, barira, bakihanagura bukeye. Niwabone igitondo kimwe kivyutsa ari cy'umugisha, ntukareke gushima Imana. Tubeho tuzi kwibuka ineza y'Imana, tubeho tuzi kwibuka kugira neza kw'Imana. Ntacuri Imana itakugize, ntacufise Imana itaguhaye, nta nico woshobora itagushoboje. Ariko iyo twibutse ibihe bibi vya kera, tuba tureka gusuzugura, twirinde kuzosuzugura abandi bantu, kuko bariko baca mu ishuri nawe wize. Imana ishimwe cyane. Baremeshe, ubabwire yuko nawe wahaciye, Imana ugahura nayo ikakugirira neza.
turiho kugira ngo turuhurane. Imana ishimwe cyane. Nta hantu na hamwe woja kure ngo ubabare ngo Imana ihore kunanirwa kuhagukura. Ntaho, eka ntaho kwera, ntaho nabonye. Nta marira nabonye itahoza, n'agahinda nabonye itamara, nta gikomere nta kimwe itomora. Yesu arashoboye. Ndiko ndameriyora, haleluya, niko Jessica aririmbye ngo nta marira namwe yabonye Imana idashobora guhoza, nta gahinda itumara, ngo nta n'igikomere na kimwe Imana itoshobora kukiza. Imana ishimwe cyane, haleluya. Iyo turiko turibuka ibi tukabona ingene tumerewe neza, tizuye twibagire ibihe bibi. Ibuka, nubwo wowe ufise byinshi, ibuka ko wigeze kuba hatacyo ufise. Ca bugufi ushima Imana, ubwibone ubureke. Umuntu umwe yigeze kumbwira ati wowe ukunda kuvuga ibintu byinshi, ati ushobora kubuza ibintu byinshi, ati ubwira ubona umuntu yashonje cyane uwo mumenya gute? Ntibigoye, iyo adaciye bugufi ntiwo muyobegwa. Naho haba mu gitondo atararya ataranywa n'amazi, uzomubona kirida mu minsi yose. Mu gitondo kirida inyama baziririye. Oya mbwiza ukuri, umuntu mu gitondo kirida ntararya ntaranywa n'amazi, mugabo usanga ari muraya kandi ariko aragenda mu nzira. Uzumenye ngo ujya afise ibirarane by'inzara y'inyama yari yarashonje kera, n'ubu ntikaramuheramo. Imana ishimwe cyane, amen. Bwana ziviwe. Umuntu akigura imodoka ubwa mbere ntiwomuyobegwa. Oya, ahuye n'umuntu nahaba ahura n'umuntu aragiye inka hakurya y'inzira, avuza kragso kugira ngo barabe urenganye, hanyuma uzubarabe baramutse uwo ari we wese, comment ça va. Ikindi uzokwamusanga ukuboko kwiwe kuri hanze, ariko uzurabe ab'inzara y'imodoka yaheze arayirumya n'ibiyo vyirabura agashirako, ntihagire n'umenye urenganye, ntabyo akeneye. Imana ishimwe cyane. Mugabo abantu bagifise ibirarane uzobabona. Urishira kirida mu menyo mu gitondo uziririye, wariye umushusho w'inyamaka. Imana dufashe, amen, haleluya. Rero iri jambo ry'Imana ryaje ngo kugira ngo ritwibutse dushime Imana, dushime Imana aya mahoro turimo, dushime Imana uyu mwidegemvyo wo gusenga dufise. Ahandi basenga bakubitwa binyegeza, abandi basengera mu binogo kugira ngo amajwi yabo ntiyumvikane, ariko twebwe dushime Imana ko yaduhaye kuyisengera ku mugaragaro. Amen. Iri ryonyene nishimwe. Amina. Bwana ziviwe. Ibi ndiko ndababwira, ndazi noha mikrobeda yo bibabwira neza. Hari ibihe twebwe turiko turabamwo abavyeyi bacu batigeze babona, abakera batigeze babona. Imana ishimwe cyane, amen. Iyo turiko turavuga aya majambo wumvise bose bariko barahimbaza Imana, mugabo ngo amosozi y'abasaza, amosozi y'abatama ngo bari barabonye amatanguriro y'urusengero rwa kera, ngo bamaze kubona ngo urwa kabiri ruriko ruraduga, ngo bibuka biriya bihe, ngo baraturika bararira, baraturika bararira, baraturika bararira. Ono muzi sinzi ngene abantu babaye gushima ntako. Natangaye cyane no muzi mbonye umuntu yanditse ngo ashime. Imana ishimwe cyane, haleluya. Kera abantu baravuga bati ngomba gushima Imana bagatonda,
mugabo no munsi mumbwira ko ataca Imana ikora ntacyo gikora. Nuko umutima wo gushima Imana wavuyeho. Satani yari ubatwaye. Yawubatwaye kubera iki? Yazanye shari mu isengero, azana inzigo, azana n'indi minyene zikarishe nk'izimbogo. Umuntu akavuga ati kaja gushima Imana barandoga, reka ndabihore nzoyishima ndi jenyene, ni ngorane. Abandi baravuga ngo ninashima Imana, baravuga ko ndi umwirasi agahoro. Mugabo kera umuntu yashima Imana, ishengero ryose rigakomera amashi Imana bati warakoze kugira neza mwene data. Mugabo na munsi wapi? Jewe n'abahora ntibagira icyo bavuga ndabatahura. Ndabatahura pe. Aha naho twicaranye ngaha imvuzo z'amacakubiri zirimwo, imvuzo z'ishari ziruzuye, ubuhoma bw'inzigo burimwo. Umuntu arambara impuzu nziza n'akarato kajya umucanga ariko ararengana ngo yaje kutwishimako ngo urumva shango ngarema oyaye. Muwe mureka abantu bashima Imana. Imana nta nyamirya, nta mafantinywa, nta mitobinywa, tisohokera kuri plage. Imana ikintu ishaka n'amashimwe yabo yagiriye neza, n'amashimwe. Imana ishimwe. Umuririmbyi baramubaza bati wewe nibakubaza ati kubera iki wuzuye amahoro, yaciye avanga azishura ngo iki? Ngo Yesu niwe yangiriye neza. Yesu niwe yangiriye neza. Yesu niwe yangiriye neza. Muguno munsi abantu aho kuvuga Imana barivuga, abandi bakavuga inshuti zabo, bakavuga amaseve maremare kuko umenga niyo yabahaye ibintu. Mu muco wacu hano mu isengero Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari ahantu uje kumvura ababaye. Jewe nkunda kugira umubabaro umugabo wejejwe. Umuntu bakamuhagurutsa ngo avuge ubutumwa bwiza, bakabateguye umuntu sinzi uwo ari we ntumbaze aje kuvuga ngo umuntu uwo ari we. Ukavuga umuntu nkawe bavuze amadogotora 5, 6 ngo no PhD ngo muri theology ngo yagize ibi nibi yubatse ibi yagize ibi, bakazovuga iminota 40 igahera bataravuga Yesu, Bibiliya tarazingururwa, bagera kuvuga ubutumwa iminota 10. Mwamwumva aho twaje kumviriza iki? Ubwibone gusabwa abantu. Twebwe wacu ngaha ntibibaho. Mugira badusumbye ubwiza no kuja ku mafoto ntitwoje ko two. Imana shimwe cyane. Amen. Iyo tuje hano tuza kumva ijambo ry'Imana. Tuba tuvuye muri turondera gutabagwa n'Imana. Umwese aravuze icyaje kubwira Imana. Muza guhaguruka umuntu kumva bamuhaye amatite nka 30. Ngo ni bishop, prophète, ngo evangeliste internationale, ngo apotre, ngo rukare nimbari ibintu. Ngo yavuze ubutumwa ha, ngo hanaha, ngo amaze kwicarana ngo n'abategetsi bangana gutya, bakatondagura amazina, ngo yagiye mu bihugu bingana uko agiye kuvuga ubutumwa bwiza, ngo hanyuma ariko mwabana. Mureke twumve Kristo. Gukomera kwawe turakuzi, turazi yuko ibyo naho bifise ni wapfa ntuzozuka, ketse kuzukira urubanza rw'iherezo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Tuzokujana imva tuyugare hanyuma murindira urubanza rw'iherezo. Mureke tuvuge Kristo yitangiye ubugingo bwacu. Mureke tuvuge Kristo turirira mu bibazo byacu akaduhumuriza. Ni bangahe bafise mwe nabo banavugwa yuko bakomakomeye mugabo bagowe atacho babafasha. Bagenyere muvuga ko bakomeye. Inshuti zabo ziravuma. Iyo bagiye mu manza cyangwa bagiye hano bavuga ati naka ntaca amaze. Muga mwe muranina haza abantu bitangaza niki? No. Mureke tuvuga Imana. Tuvuga Imana. Jewe nzovuga Imana. Wewe sinzi abazovuga biragusha ariko je nzovuga Imana. Kuko igihe nasonza, igihe namererwa nabi nkakena nkagoka, ntiwomba zifite inshuti nta bagenzi ntasi ntaki, igihe cyose naboroga mpamagara Yesu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Napfukamye mpamagara Imana iritaba ivugana nanje ati ntutinye ndi kumwe nawe ntuzopfa, nzogutabara, nzokugaburira, nzokwambika, nzogukomeza. Ivyo yagiye yaga nanje ndakubwira yuko Imana nasenze numwizigirwa. Rero ntacuri gihambaye
abantu nimba dufise abantu bahambaye baje imbere y'Imana bagaca bugufi bakarambarara hasi bavuga ngo Imana ishigwe hejuru, wewe uragomba ko tukuvuga kugira bigende gute? Amaseve kuri rutari ngaha muzana amaseve y'abantu basha. Umunsi numvise mwavuze uwo muntu, Imana ishimwe cyane, haleluya. Muze mwihende umuntu aje kuvuga ubutumwa n'imiburiburi navuga izina ryiwe, avuga ko atubatse n'abagore babiri, avuga n'abana afise, ni sawa aho nta ngora, kugeza aho nta kibazo, eka nta kibazo. Avuga n'ishengero avuyemwo ni sawa, hanyuma yugure Bibiliya tubwire icyo Imana yamubariye. Atacyamubwiye akaza kutwimenyekanisha ko wenyene naceceke agenda. Imana ishimwe cyane. Ugukomera n'ukw'Imana, izina rihambaye ryahawe abari mu isi yose, abantu ngo bazorikirizwemo, ni izina rimwe gusa, ni rya Kristo Yesu. Aho turi kumwe, Bwana asifiwe, amen. Niko bimeze. Apotre, musenyeri, bishope, bande bose ba archevêque, bande ndakurahiye hajya bose ijuru turirondera cyo kimwe. Yesu yanavuze ngo benshi muri abanyene bitwa ibintu ntibazohonyurayo. Mu gice cy'indwi ntiyabivuze. Twabonye aho abantu ngo baje gukomanga ku rugo, ijuru ryamaze kugagwa, babahejeje inyuma, baravuga ati mwami Yesu, none jewe ntunyibuka jewe, erega jewe ndi revera, nije navuga ubutumwa hana. Abandi batega jewe nakora ibitangaza, abandi nabwira ati oya, mvi imbere mwabakora ibizira, sinigeze ndabamenya, kandi mwarabaninahaje, mwarabafishije isi yose hari bitangaza. Igihambaye so kuba umukozi w'Imana, igihambaye no kuba umwana w'Imana. Nico gikomeye. Kuko umukozi w'Imana mugabo utanditswe mu gitabo cy'ubugingo uko bariho taco bimaze kabisa. Nagiye mu bihugu bimwe aho usanga amashusho y'abakozi b'Imana uyasanga mu masaro y'abantu abakristo biwabo, ugasanga bashize no ku miryango no ku bishimaryango bashizeko ngo dayimoni yinjiye wikabona ifoto y'uwo mukozi w'Imana ngo ikihunga mama shaho yihungije he, kandi bakabyizera uko. Barambwira nari muri Nigeria icyo gihe, barambwira ati gura akagashusho ugashire no muri Bibiliya ha twese karimwo, ni wajana muhiya ni protection, ni washira hanaha ni ndabaraba, ndavuga nti Imana yawe ibyo byose Imana namenye siyo bafisaba. Imana shimwe cyane, amen. Ndiyumvira none nk'ubu uyo muntu bagira ko ari we bakingira, none nabwe none Yesu we wari ari Imana shimwe, amen. Abantu numvise baryama biseguye Bibiliya, akaryama yiseguye ngo niho ngo abadayimoni batoza mama sha. Reka ndakubwire bazoza bakume n'umutwe banakunige uyifise uyiseguye, kuko iri jambo ry'Imana riri mu mpapuro, iri hambaye niryo ufise muri wewe, niryo ufise mu mutwe, niryo riri mu mutima n'ubuzima ubayeho buri mu ijambo ry'Imana, amen. Kristo uvuga niba mugumiza hamuri izi mpapuro gusa, ntabe mu buzima bwawe. Dayimoni zoza irengane Bibiliya, irengane igitabo c'indirimbo, igusange mu mashuka, ikunigireyo upfe baguhambe, amen. Ngo amashusho ifoto y'umuntu uzopfa, ariko Kristo, amen, abe mu vyiyumviro vyawe, amanuka abe mu mutima, umutima kujya utera amaraso mu mubiri, Kristo akubera ubuzima. Ico gihe ni wabiba gutyo uzomenya yuko ubuzima bwawe bukingiye, nta murozi, nta mukonikoni, nta mudayimoni, aho wowe uri hose, naho wogomba ukarara mu ikambi yabo,
aho uraye uwo munsi nta mudayimoni ahahonyora. Kubera iki? Ntibahunga wewe, bahunga Kristo. Cyo tumura nigisha ntukaje gutera amawashi ukubitana za mayigeri ngo uri kugwana n'abadayimoni. Kugwana n'abadayimoni biroroshe. Egera mu bwiza bw'Imana. Uko wegera Imana niko abadayimoni baguhunga. Kuko aho Imana iri ntibashobora kuhaza. Mugabo hari abantu birirwa baratambishwa ngo bariko barakubita ngubu, abandi bagakubita ngo Satani agipita ngo teke. Satani yo kwirukanwa n'iteke yiwabo. Nabonye ishana abantu bazana ibibando ngo bagiye gukubita Satani, bakegagura umusozi ngo Satani baramukubisa. Ariko ubwo bupfu mwabukuye. Satani akipita teke. Umwaka ubize gukubita teke yagera ku irembo, umuntu yamuca gukuma mukubisa urututsi amahanga. Wo kubita ikikurimwo wo gishobora. Amen. Ariko nagomba tugaruke hahandi, twibuke ineza y'Imana, twibuke ukugira neza kw'Imana, twibuke ubuntu bw'Imana. Nimba uno munsi ibitaro byuzuye abagwayi we utarimwo, iryo ni shimwe. Nimba uno munsi abantu bari kubarira kubera bashonje, wowe ukijya gatatu ku munsi, ntukagire ngo urimbutiro banuye, wowe kuri gitangaza imbere y'Imana. N'ubuntu bwayo bukikuriko, ushima Imana. Amen. Amen. Shima Imana muri vyose, ushima Imana. Abandi banyonga imiduga nkawe bamanitse amaguru mu bitaro, kandi bari bayize n'imbere yawe, bayize kuva kera. Mugabo wewe no kwimetiza se cyane, urasitagurika ukagonga ibihome, mugabo bikakurinda ukaguma wikomereye. Shima Imana. Amen. Amen. Shima Imana. Niwiga ukamenya, menya yuko hari abandi bayobewe, kandi wizi neza ko bagusumbye ubwenge. Ntukavuge ngo wowe ngo aciye ubimenye uwo munsi. Oya, shima Imana, uvuga uti ni ikiganza cy'Imana cyahankuye. Imana ishima. Mureke gucira imanza abantu bariko baca mu bibazo bigoye. Umuntu wabona impinduka kuri we ntuzi bihari karacamo, yakumucira urubanza. Imana ishima. Hari abarokore baca imanza z'abandi ngo urumva ngo naka ngo nawe ngo ntazi no kwihanganira ngo ikigoyi ngo cy'umunsi umwe. Wewe warashonje. Uzi yuko abantu benshi batwengera abantu mu bigaragazo nabo bataracamo. Iyo washonje ukumva umuntu ashonje akuganyiye ngo arashonje, uramenya icyo ari karavuga. Urabimenya utica ari karavuga ndakizi. Mugabo mu gihe atacuracamwo ucumunegura ngo afise ubushobozi buke ngo ntasenga. Oya, kugira abantu bazomenya ko icyo kigaragazo wagisuzuge wakigaragaje, urabanza usonze nawe nutatababiza cyangwa ugire bihinduka kuri wewe, bazovuga bati tumere nka naka we yarabishoboye. Mugabo ikigaragazo utaracamwo ntukagitwengera uwundi. Amen. Imana ishimwe. Rero muri byose dushima Imana. Mu gushima Imana hejo tuvuga amashimwe, kuvuza imyironge n'imakembe n'ibindi, dushimisha amajwi y'umutima, turira amuzuzo y'umunezero. Ariko ikihambaye gusumba byose nuko ubugingo bwacu bwo kwama bwejejwe, niko gushima Imana nyakuri. Kuko ugushima k'umunyabyaha, gushima ko umuntu yanduye, Imana yo kumva. Ico Imana igomba ni kimwe gusa, nuko abashima Imana bayishimisha ukwera, bakayishimisha ukugororoka no kumesura imvune zabo. Kuko niko Imana yabwiye Yohana ngo harahiriwe umuntu amesura imvune ziwe. Imana ishimwe cyane. Kubera mwene abo nibo bazoca muri bya birimba bagashika kuri wa mugwa, bakaragwa ijuru, bakaragwa ubwami bw'ibihe bidashira. Ariko abasigaye bazoba hanze. Imana ni nziza, igirira neza mu bisanzwe by'umubiri, igirira bose. Narayitangariye
ingene irekura imvura ikayireka ikagwa mu mirima y'urumogi ikagwa no mu biharage, ntitangiye irarureka rugakura. Ndabakengurukira cyane inshuti banywanyi twabanye muri ibi biganiro, mu kanya turagaruka tubashitse kandi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu mujyi wa Dubai. Birahejeje gukomera cyane urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza vyaba vyayangaye nyuma yuko Keri Nkurunziza ahejeje gutabwa mu mvuto n'ubutegetsi. Iyi Burundi News TV.